Itangurira igice cya 4 umurongo wa 26. Itanguriro igice cya 4 umurongo wa 26. Seti nawe arahava avyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. Haleluya. Seti nawe arahava avyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. Imbere yuko tubandanya muri uyu mwanya wo guhimbaza, nagira juste ngire introduction ya message yacu uyu munsi. Iravuga ngo Imana ntikeneye imisigazwa y'ubuzima bwacu. Haleluya. Imana ntiyifuza ko tuyiha imisigazwa. Ndibaza ko mwese muzi umusigazwa icyo ari cyo. Imisigazwa iyo mwariye mugahaga hari bisigara. Hama bisigara turashobora kubibika tukabiha bamayibobo, canke tukabishira mu mafrigo, canke bigagasha mu makono tukaruhira kubita, canke tukabiha abantu bakenye cyane, canke tukabiha ibitungwa dutunze kubera ko ni misigazwa. Muri uyu mwaka Imana iduhamagarira kubaho ku bwayo. Imana iduhamagarira kwiyegurira. Muri iki gitondo yanshize iri jambo rigufi ku mutima ngo turiganire ko ndabibutse ko naho mwari musanzwe mubizi, Imana ntikeneye ko uyiha imisigazwa y'ubuzima bwawe. Imana igukeneye wewe wese. Imana igukeneye wewe wese. Hindukira mugenzi wawe iburyo n'ibumoso umubwire uti nyakubahwa, Imana igukeneye wewe wese. Ntikeneye imisigazwa y'ubuzima bwawe. Tugihagaze kandi igituma ndabasaba ko tubandanya guhagarara kuba bishoboye bien sûr. Nuko guhimbaza kwacu nkuko twama tubibabwira kudakwiye kuba programme, kubera ko message n'ingene Imana iganira natwe ntitangura kuganira natwe iyo dutanguye kugurura amabibiliya, iyo dutanguye gufata ubuseriye tugafata n'amakaramu n'amakaye ngo twandike message y'uyu munsi. Message kuganira kwacu n'Imana, Imana ikidukomunika bihera mu nzira, kuba bacerewe muza bihera mu mago yanyu, mukiryamye mukivyuka, bihera mu ndwi hagati. Hano tuba tuje kubandanya kumwumviriza, tuba tuje kubandanya gusangira nawe kuri aya meza aba yaduteguriye nk'ishengero. Noneho nk'ishengero tuvuye muri Rudende, tuvuye mu bice by'imiryango, ariko dukoranye nk'umubiri wa Kristo, tugize umuryango wa Life Center. Nimba mvuze ngo Imana ntikeneye imisigazwa y'ubuzima bwawe, hari abo deje Imana yabiganirije mugishika ngaha. Nje juste gukonfirma kandi
ndakujya kara ngo indirimbo yose iririmbwa n'izaririmbwe twamaze kuririmba indirimbo zo kwishikanira Imana, twamaze kumubwira ngo Mana ndashaka kuba uwo wifuza, twamaze kumubwira ngo mbwira icyo ushaka. Ndabatwenze igihe twaririmba iyo ndirimbo tugeze ngo mbwira icyo ushaka, numvise Imana isa naho itwenze. Murashaka ko ndababwira icyo nshaka kandi musanzwe mukiziga abana banjye, murazi icyo nshaka mukacirengagiza. Ariko kubera ko iryo sengesho riri mu ndirimbo, ayo majambo ari mu ndirimbo, melody n'umuziki, biroroshe kuyaririmba turengana mbwira icyo ushaka mwawe. Ariko vy'ukuri umutima wawe utanyotewe kumva icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Sindi ngaha ngo ndagutunga urutoki ndakwagirize, ariko numva muri iki gitondo Imana kubijanye n'iri jambo ry'uyu mwaka hari urundi rugezo Imana ishaka kutujyana. Amen. So fata wibagira ibindi byose kuri uyu munsi, ariko wibuke ngo Imana ntishaka umusigazwa w'ubuzima bwawe. Kwiyegurira Imana ni kwiheba, ni abandon, ni kwihebera Imana. Apana mu buryo bw'ivyihebe, ariko kwirekurira Imana, kubera ko muri yo niho hari security y'ubuzima bwacu, muri yo niho hari akanovera ku buzima, muri yo niho hari sense y'ubuzima bwawe. Nta gihe uraza naho tuba tuje mu bintu byitwa byo gusenga duhimbaza Imana, ariko ukumva naho uje muri ambiance wumva wuzuye wewe, ukumva wuzuye wewe, ukumva ari wewe, ukumva ukwiye, ukumva uri pake yikwije, ntacyo ubuze, ukumva ni wewe pe. Ukumva mu bikwerekeye muri wewe nta espace y'ivy'Imana, nta espace ya présence de Dieu, nta espace ya volonté y'Imana. Ivyo vyose biri étouffé. Uko iminsi igenda niko wumva ugenda uvyibuha ukaba wewe mu bikwerekeye. Twaza mu mwanya nk'uyu wa adoration ukadora Imana ariko ari wewe, ukumva ni wewe. Ibintu vyose ukabirabira mu marori yawe, ukumva urakwiye, ukumva ibintu vyose ntuzi n'igituma uri ngaha. Imana ntishaka umusigazwa w'ubuzima bwawe. Muri iri tanguriro iki gitabo kiravuga ibisekuruza kuva kuri Adamu. Isi maze kuba corrompu, ubuzima bw'abantu bukaba corrompu, uko imvyaro zakurikiranye. Urumva abantu bakomeye cyane bava mu ruvyaro rwa Adamu bamara imyaka amajana, ngo naka amara imyaka amajana, hanyuma aravyara, amaze gukwiza imyaka amajana 750, amajana 850, ngo arapfa arataha. Muri iki gice cya kane niho twumva akabijya kajanye n'umwe muri urwo ruvyaro, ngo Seti avyara umuhungu yitwa Enoshi. Ngo muri ico gihe ngo abantu niho batanguye kwambaza Imana. Haleluya. Hari umuntu yaje hagati mu ruvyaro rw'abantu babagararije, rw'abantu batashaka Imana, ariko presence yiwe, ukubaho kwiwe kuzana ikindi kintu mu muryango wiwe, kuzana ikindi kintu muri societe,
ubuzima bwiwe butuma abantu batangura kurondera Imana. Igice cya 5 umurongo wa 21. Abaririmbye muri teguye tubandanye. Enoki amaze imyaka 65 avyara Metusela. Dusimbe kuri 25. Metusela amaze imyaka 187 avyara Lameki. Metusela amaze kuvyara Lameki amara iyindi myaka 780. Murumva ingene abantu baramba. 782 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. Imisi yose Metusela yamaze yabaye imyaka 969. Igihumbi kiburamo ingahe? 900. Murumva uyu mugabo? 969 araheza aripfira. 28. Lameki amaze imyaka 182 avyara umwana w'umuhungu amwita nde? Noa. Atuyu azoturuhura ibikorwa vyacu no mu butame bw'amaboko yacu butewe n'irivu uhoraho yavumye. Noa nawe aserutse muri uru ruvyaro, muri uru runganwe. Ise wiwe aravuga ngo uyu ukuvuka kwiwe, ukuza kwiwe ari mu mugambi w'Imana. Ukubaho kwiwe azotuma turuhuka ubutame n'ibikorwa by'amaboko yacu. Umuntu wese hano afise izina rishasha, afise igihe Imana yagenye kwabaho, ufise igihe Imana yashinze kubaho, ariko ico gihe Imana yaguhaye kirafise insobanuro mu mateka y'isi, kirafise icyo cyitezweho. Ubuzima bwawe burafise icyo bwitezweho mu mwaka canke imyaka Imana yaguhaye kubaho. Noa aserutse hagati y'abandi bavutse baramvye, bamaze imyaka 100, batunze, bagize ibintu bikomeye, bakamenyekana mu bintu bikomeye bagize, amazu bubatse, amasho batunze. Ariko we Bibiliya imuvuga ko ngo Noa avutse, ise aravuga ngo weho ugiye kutumara umuruho n'ubutame. Vyavuye hehe? Vyazanywe, ni conséquence ya corruption, ni conséquence y'umuvumo, irivu ryavumwe. Imana ntiyifuza imisigazwa y'ubuzima bwawe. Imana yaratwihaye yatwihaye nk'iciza kiruta ibindi vyiza. Atakindi kintu yari kuronka ciza kiruta yari kuduha. Iratwiha. Mu gihe twumva kumenga idusaba ibirenzi vyoroshe, mu gihe hari gihe umuntu yumva ko quand même Imana idutezurire,
Imana iradukariye, Imana iratwinjirira mu bintu. Mana mbega nta burenganzira nanje mfise bwo kwiyumvira uko nshaka no gukora ibyo nshaka, kuja aho nshaka, kwifata uko nshaka, uko ndavyumva. Quand même kukwiyegurira kumenga ni ikintu kiremereye, kumenga ni ikintu kubaho ku bwawe, kumenga ni ikintu kije kunyambura uburenganzira bwanje. Imana irazi neza ko wewe nanje kuyihusha tukagumbira ibindi bintu niho amagorwa y'umwana w'umuntu atangurira, niho esheke y'umwana w'umuntu itangurira, niho kunanirwa bitangurira. Dufise ibimenyetso bigaragara, dufise kahise kabigaragaza. Igihe Adamu na Eva bahitamo kwiyegurira plaisir, kwiyegurira ivyo bo bumva bibahaye umunyenga muri ako kanya, umenga nivyo vyo basekuriza. Kubera guhitamo kwabo, kubera kudaha agaciro ivy'Imana yahaye agaciro, uyu munsi isi tubayemwo isa ukwisa, kubera umunsi umwe abavyeyi bacu ba mbere bahisemo nabi. Imana yaratwihaye, itwiha yose, itisigarije na kimwe. Ifata the best of himself, iraduha. Nta kuntu twebwe twoca duhindukira tukayiha imisigazwa y'ubuzima bwacu. Igice cya 6 mu itanguriro kitwereka ingene societe Noah abayemwo imeze, gushika naho Imana ihitamwo kugabanya imyaka y'umwana w'umuntu kuva ku majana hafi 1000 nkuko twumvise gushika ku myaka 120. Igice cya 6 Fiston, urafise mikrofone. Itanguriro igice cya 6 umurongo wa mbere gushika ku 10. Mikrofone yari kiri ngaha. Shikana ku ndwi. Itanguriro igice cya 6 umurongo wa mbere gushika ku ndwi. Maze abantu batanguye kugwira ku isi bavyara abakobwa. Abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Uhoraho aravuga ati, mpwemu wanje ntazokwama aranyinyurana n'umuntu ibihe byose, kuko ari uw'inyama gusa. Nuko rero iminsi yiwe izoba imyaka 120. Muri ico gihe hari bigatanya mu isi,
no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakabyarana nabo abana, nibo babahizi ba kera babaye ba rurangiranwa. Nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mu isi, kandi ko ivyiyumviro vy'imitima yabo vyamugoreye gukora ibibi gusa nta naryo, Uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mu isi, bimutera intuntu mu mutima. Uhoraho aravuga ati, abantu naremye nzobamara mu isi, uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere, kuko nicujije ico nabiremeye. Ariko Nowa we Uhoraho aramushima. Subiramo kandi. Ariko Nowa we Uhoraho aramushima. Kadusubiramo twese nk'ishengero kuri uwo murongo w'umunani, 1 2 3. Ariko Okay, bandanye umurongo w'icenda. Urunigo ruvyaro rwa Nowa. Nowa yari umugororotsi, ntiyagira agasembwa mu gihe c'urunganwe rwiwe. Kandi Nowa yagendana n'Imana. Yavyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi, umviriza ngaho, kandi isi mumva ingene isi yari imeze, mumva ingene umuryango we wari umeze, mumva ingene igihugu ciwe cyari kimeze, mumva ingene ikibano ciwe cyari kimeze. Kandi isi yari yarononekaye imbere y'Imana. Yari yononekaye imbere y'Imana, yuzuye umujyano. Imana yitegereza isi, ibona ko yononekaye, kuko abari n'umubiri bose bo mu isi bari bononye ingeso zabo. Haleluya. Imana nikeneye imisigazwa y'ubuzima bwacu. Imana yaratwihaye, nta kuntu twebwe twoyiha imisigazwa y'ubuzima bwacu. Iyo duhisemo kubaho ku bwa Kristo, muri twebwe hari ikintu Imana ikora kandi iri kwirakora. Hari urugendo rudasanzwe tugize kuva muri uyu mwaka waraye uheze, urugendo rudasanzwe n'amajambo adasanzwe, ubugabuzi bw'ijambo budasanzwe, umutima w'Imana twakiriye, twabwiwe gushika uyu munsi. Gushika Imana izanye iri jambo ridushoboza kubandanya urugendo rwacu rwo kugendana nayo mu gakiza tuja mu ijuru, kuko niho final. Naho kenshi tudakunda kumva amajambo y'ijuru ko tuzotaha cyangwa turirimba indirimbo zo gutaha iwacu. Mwibuke ko hano mu isi atari wacu, turi mu rugendo, dufise iyo turiko turaja. Muri iki gitondo numva imbere yanyu ndi umwe mu ba expert. Iyo umwaka uheze abantu bagira basatira uwundi mwaka, mu nganda zitandukanye, mu masosiyete atandukanye, bagira icyo bita bilan, bagira icyo bita evaluation, bagahamagara aba expert. Hano twama tubona Imana iturungikira aba expert, mu mbabarire gukoresha iryo jambo, murumva insobanuro yaryo. Uwo muntu abashoboza iki? Abashoboza kuraba ivyo biyemeje mu mwaka uheze batanguye, urugendo bagize mu kurangiza umwaka ko babishikanye, bakaraba igituma bitashitse, hanyuma bakavuga ngo ivyo twashitse mu byo twasezeranye ngibi nibi, bravo, ebana twiyakire, hanyuma twifelicite. Siko bigenda. Hanyuma ntibarangiriza ngaho, umu expert araba
arabashoboza kandi kuraba imbere iyo bariko baraja, kuko ivyo baba barakoze neza canke ivyabananiye ntibikwiye kubabera obstacle, ntibikwiye gutuma badibama nk'aho umengo nta gikurikira. Igihe cyose ijambo ry'Imana rije ridutumbereye, riba rije kutubwira ngo courage, uri mu rugendo rwiza. Ivyo papa mwavuganye, ivyo gukomunika buri dimanche mu masengesho yawe, ivyo gukomunika ku giti cyawe nk'ishengero, courage, bandanya, uri mu nzira nziza. Ku rundi ruhande ijambo nyene rikaza kubwira ngo raba neza, wewe wibaza kuhagaze ariko wiyubare ntugwe, rikakwereka ahantu ibintu bitameze neza mu buzima bwawe, hanyuma waba umunyabwenge ugashima Imana kuvyo uriko urakora neza, kandi ugashira umutima canke ukitwararika ibisa n'ibidahagaze neza kugira ngo ugire ico ubikoreye. Uwundi munsi niwashika wa bilan, ntuzorizwe n'ivyakurijije mu myaka ibiri iheze, ntuzutogwa amakosa asa nayo watowe mu mwaka uheze. Quand même uzobe wevoluwe, hari ibindi uri kuri experimenta n'amadefi uri kurahura nayo ariko ku yindi level. Hallelujah. Iyo duhisemwo kubaho ku bwa Kristo, birema caractère muri twebwe, bidevelopa caractère y'ubumana. Caractère tuyita iki? Narondera ijambo mu Kirundi, caractère. Kameremere, inyifato, voilà, kameremere, inyifato. Turakoresha caractère canke iki? Reka nsobanure kandi caractère. Reka tuvuge caractère ko ari excellence, kubera ko umuntu wese canke ikintu cyose ntigipfa kwitwa cyiza. Ikintu cyose wita cyiza cyangwa umuntu wita ngo ni umuntu wa grave, nubu mwise mwiza canke ngo ucitwe cyiza kubera ari cyiza ubwacu canke ari mwiza ubwiwe. Oya, nk'uko izahabu igigwa nziza canke excellence yayo ari purete yayo. Excellence y'izahabu ni kujya ni vertu, ni kujya kuntu isa neza, sivyo? Nico gituma si zahabu zose, zahabu zigira amakarita atandukanye. Okay? Akandi karero notanga niki? Aba artiste, abantu bacapa l'art, utugenegene tugigwa twiza na beauté, ijya beauté icumu umu artiste yakoze kigigwa ciza na beauté yugaraniye muri cyo. Nico nita caractère. Ukugutebana n'Imana, Imana iduhamagarira mu kwiyegurira no kubana nayo, kubaho ku bwayo, bivyara iki? Bivyara ubwiza, bivyara excellence mu buzima bwacu. Abakiza duca tumva excellence mu buryo bwo gusenga, kuririmba, gukorera Imana mu ngabire. Nibo mugume ngaho twazindukanye, nije nguma mpagaze jenyine. Pastor de Papa namusabye ko ni abababarira aba protocol bazanira intebe,
hama bajya bicaye bace bahaguruka nabo bagomba bahagurutse bajya bazicayeko. Naringeze he? Nagiye mu by'amatebe. Excellence. Okay, abakizwa duca tumva excellence muri sens yo eba nivyo dukora ngaha, yego bitegezwa kuba excellent, ariko hari excellence udashobora kuronka handi hantu kiretse hano. Nico gituma naho dufise kubijanye na excellence, naho dufise abantu dusoma mu bitabo, dufise abantu baba leader bazwi kwisi, abarongozi b'ibihugu, twaminiya twizera, dusoma ibitabo byabo hanyuma bakatwenspira muri excellence, nabo nyene haguma kabazo, mbega iyo excellence batubwira yoyo ivaho ikagarukira hehe? Ko nabo ata access bafise kuri excellence ijambo ry'Imana ritubwira. Iyi excellence Nowa yari afise, nta muntu mu bantu bose kwisi bagerageza kutwentimida. Hari abantu muri iyi minsi, hari akavideo kamaze imisi gasirikira canke message WhatsApp, umukuru umwe w'igihugu kiraho yatutse abanyafrika. Haraciye batwenga, ndazi ko bamaze imisi ndamuvuge? Oya, ntibikenewe, ntibikenewe, mutasoma ntimusoma. Uwo muntu na bagenzi biwe bibaza ko bari excellent, bibaza ko bakora muri excellence, ariko rero excellence bibaza ko barimo kandi bafise iza kuba défié par ujya mu ifato nyene wagize wo kwandika ibintu utuka abantu. Donc tu es excellent canke nawe buri musi yabo bantu uri kuratuka. Mumbabarire karagaciye. Excellence. Nowa ahaguruka avuka mu gihe societe yiwe ikintu cyitwa excellence caractère ari umugani. We Imana iravuga ngo ariko Nowa Imana iramushima. Iri jambo sinzi nkawe, ariko numva hari ahantu rinshira rimbaza ngo isi tubayemo, isi uko isa ikora ivyo ikora, irahungabana, yasaze, yuzuye ubugarariji, ariko Imana irakeneye kubona ba Nowa. Kandi ba Nowa niryo sengesho ryanje muri iki gitondo kubinyerekeye. Ndashaka kuba umwe mu gitsigiri cya ba Nowa mu gihe nk'iki. Dusomere Luka 19:18. Ayo reka tureke Luka 12 igice cya 10 umurongo wa 13. Luka ubutumwa bwiza 12 umurongo wa 13 ushikane kuri 21. Maze umuntu somunyarutsa kwa kundi. Maze umuntu wo mu ishengero aramubwira ati, mwigisha. Mwumve, n'umuntu wo mu ishengero, si umuntu wo mu kabare. Aramubwira ati, mwigisha. Fisto ko wihuta, reka amanda babwira uwo muntu wari we. N'umuntu wo mu ishengero, si umuntu wo kuri ligara, si umuntu ari muri horo, si umuntu
yaraye muri okay twagiye bandanye. maze umuntu wo mu ishengero aramubwira ati mwigisha mbaririra mwene mama tugabure umwandu. Aramubaza ati mbega wa mugabo ninde yanshizeho kuba umucamanza wanyu canke kubagaburira ivyanyu? Kandi arababarira ati murumva mwirinde ukwifuza kose kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda by'ibintu atunze. Kandi abacira umugani ati habaye umuntu w'umutunzi yarafite itongo rimera cane, yiyumvira mu mutima wiwe ati ndagirane kugira ngo ko nagira aho nimburira imirima yanje. Ati ndabigenzanya ndasambura ibigega vyanje nubake ibindi binini binini abe ariho nimburira imirima yanje yose n'ibintu vyanje vyose. Nzobwira umutima wanje nti mutima ufise ibintu vyinshi bizohitikirana imyaka myinshi, ruhuka urye unywe unezerwe. Maze Imana iramubwira iti wagipfuwe, muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe, none ivyo wihitikiranije bizoba ivyande? Umuntu yishingurira niko amera, atari umutunzi mu vy'Imana. Subiramo ako kantu hereje ko. Umuntu yishingurira niko amera, atari umutunzi mu Umuntu vy'Imana. yirundaniriza ko niko amera, atari umutunzi. Umuntu ahitamwo kutaba umutunzi mu vy'Imana, umuntu ahitamwo kudakura muri caractère, umuntu ahitamwo kudakura muri excellence, ariko akibaza ko excellence ashobora kuyikura mu vyo yirundaniriza. Uwo muntu aragowe, aba agowe. Umuntu agirwa mwiza niki? Umuntu agirwa mwiza na caractère. Umuntu agirwa mwiza nico kintu Imana irema muri we, ico kintu isi yibaza ko ifise ariko idafise, ikeneye kuri jewe nawe. Ico kintu imiryango yacu naho ifise canke idafise yibaza ko idakeneye, ico kintu ni excellence. Kandi ico kintu nta handi tugikura atari mu kubaho canke kwiyegurira Kristo. Ico kintu rero gikora iki? Kidufasha iki? Iyo excellence canke ubwo bwiza nta handi buva hehe? Buva mu kwiyegurira Kristo. Hanyuma ngo bukora iki? Tubukoze iki? Iyo caractère, iyo excellence canke ubwo bwiza icyo bukora bufasona canke bwubaka amateka y'igihe cacu Imana iduha cyo kuba kuri iyi si. Okay, iyo excellence tuyihabwa, tuyikura ku isoko ya excellence ni Kristo. Hanyuma iyo excellence, ubwo bwiza, iyo caractère ngo bimara iki? Iyo excellence, ubwo bwiza bimara iki? Bifise icyo bitumarira twebwe, si twebwe gusa, ariko n'uruvyaro rwacu n'igihugu cacu n'amahanga. Kubera iki? Ubwo bwiza bufasona, ubwo bwiza, iyo caractère irarema amateka y'ubuzima bwacu mu myaka mikenya Imana yaduhaye kubaho hano kuri iyi si. Mwibuke ngo naka na naka abaho imyaka 100, abandi babaho imyaka 440, abandi babaho imyaka 300, hanyuma bavyara naka na naka na naka, hanyuma bamaze kuvyara naka na naka bakwije imyaka 800 na barapfa. Hagaca haza abandi bantu b'inkehwa. Uyu mwanditsi w'Itanguriro avuga ngo barabaho. Seti avyara Enoshi. Hanyuma ngo muri ico gihe abantu batangura kugira iki? Kwambaza izina ry'Uhoraho.
lameki avyara nowa, ngo ubuhoho yuko avutse icyo agiye kumara ni iki? Kubera uyu muntu afise character, uyu muntu ari excellent, uyu muntu afise ubwiza bw'Imana muri we, uyu muntu yahisemwo, yamaramaje kugendana n'Imana. Ku bw'izo mpamvu resultat igiye kuba niyi: azoruhura abantu imiruho yabo. Mbega wowe uri mu bantu bakontribuwa mu miruho y'umuryango wawe? Woba uri umuntu umwe mu bakontribuwa muri desordre ya sosiyete yacu? Woba uri umwe, sico ndakwifuriza, ntukwiye kuba umwe mu bakontribuwa ukubiha k'ubuzima bw'uwo mwubakanye, bw'abana bawe cyangwa bw'abavyeyi bawe. Ntukwiye kuba umwe mu bazana imvururu mu kazi iwanyu, kubera ko sico wewe wavukiye. Wavukiye kuzana impore, wavukiye kuzana solution ahantu hatari solution. Wavukiye, Imana yagushizeho muri iki gihe kugira ngo ube umwe mu bazana impore, ube umwe mu bazana ubwiza, mu batuma abantu bagira espoir y'ubuzima. Nico Nowa ubuzima bwiwe bugaragaza. Uyu mugabo deje gusoma muri Luka n'abagabo babiri, ariko hari ntumbero Imana muri uyu mugani Yesu yari ko arazana kubijanye n'ujya mugabo wa kabiri. Umugabo wa mbere aje ngo n'umunyeshengero, ngira yari mu life center, abonye Yesu yinjiye nk'uko. Ikintu cya mbere acara simba, aratarika, aririmba amakorasi, aravuga ati ndagiza amahirwe, bash kuva aho namwumviye kure, ngiza amahirwe Yesu arinjiye ngaha. Aca uwa mbere kuja kumwegera. Umugabo yari mu ishengero aramwegera aramubwira ati sasa master, mwigisha, ndagusavye, je ndafise ingorane muri famille, ndafise ingorane y'amatongo, mwene wacu yarandenganije, mwene wacu yarangunze, please Kristo Yesu mfasha umunsabire ampeko. Ayayayaya, Yesu abashoke, ngira yaciye avuga ati mon Dieu, wa mugabo we, wa mugore we, wa gahungu, ninde yakubwiye ko jewe iyo ariyo mission ingenza ngaha? Ninde yakubwiye ko ico canzanye ngaha? Gutatura amatati, abafa matongo, imbibe niki, abafa imirage, nico kinzanye. Donc nico mbonamwo Kristo, jewe Kristo niyo mission. Donc ufashe projet yose y'ijuru, ufashe ikiguzi cyatanzwe kugira ngo jewe nze umbone ukigwijije n'itongo n'amatati yiwanyu. Nukuri kw'Imana. Mwibaza ko uyu mutipa ari umufu? Ariko ubwo busazi nibwo twese dufise. Wibaza ko impamvu benshi biruka inyuma y'Imana ari kubera iki? Nuko icambere
hari amatati dufise mu buzima bwacu, ibintu bitameze neza, Imana nawe raba yo tugowe. Ivyo bintu birebire byo kumbwira ngo kukwiyegurira, gusenga cyane, kuguhimbaza, gukura mu mpwemu, ivyo sawa, basi bigira ivya kabiri, ariko icambere banza witeho ivy'iwanje, amatati yo muhira. Ni gute bene data mission y'ijuru ngo vyose vyaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe, twese twaremwe nawe turemegwa kuba abiwe. Ni gute kugira ngo aturashete, aducungure, ikiguzi vyamusavye, amaraso yasheshe, urupfu yapfuye, twobivunja mu bifadika dukeneye, kandi ivyo bifadika by'akanya gatonya. Ni message Yesu yarahaye umusore, tijewe sinabaye sentare itatura amatati y'ibijanye n'amatongo. Acara kubita imbere aravuga ati habaye umugabo rero. Umugabo umwe araza, yari umurimyi nk'abandi bose, agira uko akubitiza amaso yiwe mu gihe cy'imbura, imirima yiwe yari top, imvura yaguye neza, intabire yarafashe, izuba ryavuye ryatse ku rugezo, donc ibintu byose ni sawa. Aravuga ati jewe umwana w'abahungu ndahiriwe. Ewe Damascene, hamagara mugenzawe murabe ibintu by'ibigega tumaze iminsi tubikamo, uyu mwaka birakomeye, sambura twubake ibindi bishasha, kubera ko umwimbu ni mwinshi cyane. Damascene ashira mu bikorwa, maze gushira mu bikorwa, umugabo aricara ku gati, baravuga ati mwamba ni mimi. Avuga ati vie yanje iri sécurisé, jewe imyaka na retraite yanje ndayibona iri garanti. Kubw'ivyo mutima wanje, umviriza mutima wanje, mutima wanje wibuke Dawidi avugana n'umutima wiwe muri Psalm 103. Dawidi abwira umutima w'indi message itandukanye na message uyu mugabo agira abwira umutima wiwe. Uyu mugabo ari inamura ati mutima wanje, urabona ibintu byose ingene bipanze neza, ni jewe ko bipanze neza, ko atampungenge kubijanye nejo hazoza, iraramire, tekana, gubwa neza, kuko ibintu vyose ni mahwi. Akivuga uko message kiraza ati wagipfuwe. No, birabishe kwitwa umutunzi ukongera ukaronka n'agasino k'igipfu, birabishe gutunga hanyuma uri gipfu, kuko umutwe w'amajambo uvuga ngo umutunzi w'igipfu, birabishe. Batunzi ba futur, batunzi namwe batunzi muri ngaha, ntimukifuze ubutunzi bwanyu canke amazina yanyu meza ko agerekwako ayandi mazina adasobanutse, ariko bibavako, bivana na caractère, bivana na excellence. Sino ubutunzi bwawe nibukugira excellent, excellence yawe, ubwiza bwawe buva ahandi hantu naha kubaho kubwa Kristo. Haleluya. Ngo wagipfuwe, iri joro nyene ubuzima bwawe urabwatswe, ivyo wamaze gupanga vyose bigwijijwe n'ubusa. Ngo ntimukihutire kwiyita, kwirundaniriza, gupanga amaproje
hanyuma ngo musange mwibagiye proje iruta yandi maproje yose, kuba abatunzi b'ivy'Imana, kuba abatunzi muri excellence. Ndasenga ngo muri uyu mwaka, muri uyu muryango wa Life Center, dutere intambuko tuje muri excellence. Reka ndababwire, iyi excellence ni kimenyetso kigaragaza urugezo tugerako canke tuba turiko rwo kwiyegurira Imana canke kubaho kubw'Imana. Ntubironderera ahandi. Excellence ni resultat iva mu kwiyegurira kwacu Imana. Iyo excellence ndayishaka mu buzima bwanje, ndayishaka mu rugo rwanje, ndayifuriza uyu muryango wa Life Center. Iyo excellence ndayifuza mu gihugu cyacu. Hari ibintu tudakora neza bigaragaza ko ibintu tuvuga ari amajambo gusa canke atari amajambo. Bipimirwa hehe? Kuri excellence. Uyu mutunzi w'igifu acumura ku kintu kimwe. Dawidi igihe yavuga ngo mutima wanje, yiyadresa ku mutima we, yavuze ngo mutima wanje himbaza iki? Haleluya. Kuko uhoraho niwe agusha imvura ku byo twarimye, niwe yatsa izuba, uhoraho niwe atanga akayaga, uhoraho niwe aduha na apeti yo kubirya, uhoraho niwe atukiza indwara zacu zose. Mutima wanje himbaza uhoraho sha. Ariko uyu mutipe agira ikosa rikomeye cyane ryo kudahimbaza Imana, ahimbaza ubutunzi bwiwe. Arihimbaza aba aradekonye. Imana iramubwira ati message yihuta, uyu munsi ubuzima bwawe urabwatswe. Iyo ni ntambamyi yo kutiyegurira Imana. Twebwe kudashira umutima ubuzima bwacu, Imana ishaka ko tutayiha imisigazwa. Imisigazwa, uyu mugabo we ntiyatanze n'umusigazwa, nta n'akamanyu yasigaje. Nta hantu wumva shima Imana kubw'imvura, nta hantu wumva shima Imana kubw'umwimbu, nta hantu wumva shima Imana kubwa sante yiwe. Aravuga ati jewe ni jewe, ibintu byose biri garanti, reka ndibamye, reka ndyoherwe, ibintu byose biri sawa. Kaje kuri point ya kabiri ndangiza. Umusiguzi igice cya gatatu umurongo wa 11. Ikidushoboza kubaho ku bwa Kristo ni ugushira umutima kubihoraho. Umusiguzi igice cya gatatu umurongo wa 11. Ikintu cyose yakiremye ari ciza mu gihe cyacu, kandi yashize ivyumviro by'ibihoraho mu mitima yabo, naho umuntu adashobora guserangura igikorwa Imana yakoze uhereye ku itanguriro ugashitsa ku iherezo. Urakoze cyane. Ngiyi inyishu kimwe mu bintu bidufasha kubaho ku bwa Kristo. Imana yashize ivyiyumviro by'ibihoraho mu buzima bwacu. Imana yashize eternité. Imana yashize ivyiyumviro muri twebwe. Imana yari yanjije ishiramwo, kuko Imana yari izi ko turi abantu tuborezwa n'ubusa, turi abantu duhungabanywa n'ibije byose, turi abantu dutora, turi abantu tutari stable. Iravuga ati reka aba bantu niremeye ndondera akantu ko baha stabilité.
imana ifata muri twebwe mu mutima wawe idepozaho akantu bita aka option bita ivyiyumviro vy'ibihoraho. Wow, ivyiyumviro vy'ibihoraho ni ukuvuga iki? Ico ciyumviro ni kengeri, ni alarme ivuga igihe cyose dufashe inzira ya nyabahururu, igihe cyose abantu b'Imana nka wa musore yari mu ishengero abonye Yesu akamubonamwo ivyo ari bumuhe, ivyo ari bumutunganirize bifadika, ariko eta y'umutima we ntiyayitaho. Uwo mutima uwo muntu, uwo musore n'uyu mugabo twumvise w'umutunzi w'igipfu, urumva ko alarme iyo nkengeri y'ibihoraho ryajwi bagerageje uko bashoboye kose barayavyetufa. Iyo ivuze barayicinyiza, ariko Imana iri sûr ko muri wewe yashizemwo akantu kitwa ngo ivyiyumviro vy'ibihoraho, kugira ngo ntugende akagirire, kugira ngo no muri iki gitondo aho hantu ugeze muri ivyo bintu maze imisi upanga ugira ushire mu ngiro. Muri iki gitondo ndakwibutse ko muri wewe ubundi ataburenganzira wari ufise, wari ukwiye kuba conscient yako gatara kariko karaka. Muri wewe hari ivyiyumviro vy'ibihoraho. Erega ivyo bintu ugira wihe ni ibintu bihoraho, n'umunyenga w'akanya gatonya. Erega iyo nzira ugira ufate si inzira ikujana mu bihoraho, ni inzira iguha komfort y'akanya gatonya, ariko kandi ni wabishikira uzosanga ari amase, usange imisi yawe usigaje uri kurabaho muri regret, mu kwicuza. Muri wewe hari ivyiyumviro vy'ibihoraho, hari eternite. Iyo eternite niyo Nowa yashize ku mutima. Nowa muri societe yiwe iri corrompu, ubwicanyi, ukwiba n'abagabo, akarenganyo, injustice, uguharikana, abavyeyi batitaha abana batubaha abavyeyi, ata respect ikibaho muri societe. Nowa we ngo Imana iramushima. Nowa we Imana yishimira umutima wiwe. Imana iraraba Nowa ati, Nowa waruzi n'amakuru, abasigaye bose ngira ndabasye, ngira ndabarandure, ko ari wewe nsigaranye. Nowa ngiyi mission, baza ubwato kubera ko ngira nzane jugement kuri aba bantu. Baza ubwato Nowa ko we wahisemwo guha agaciro ivyiyumviro nashize muri wowe vy'ibihoraho. Nowa ndakubwiye ibintu bidashoboka mu bwenge bw'umuntu. Ngira mponye isi, ariko wewe kubera muri wewe hari ivyiyumviro vy'ibihoraho kandi ubiha agaciro, Nowa uraza kuvyumva. Ntutegeza no kubitahura muri début ya projet. Nowa jakosha ku musozi nk'uwa hehe, nk'uwa rirare hariya, aja ko abaza ubwato. Imyaka ingahe nta wundi muntu yari gushobora kubikora atari umuntu afise ivyiyumviro vy'ibihoraho, atari umuntu yiyeguriye Imana. Nta muntu yari gukora ubusazi nk'ubwo atari umuntu nka Nowa yemeye kwiha Imana wese, ntiyafata risque, ntiyagerageza Imana ngo ayihe umusigazwa w'ubuzima bwiwe. Nowa atangura kumva langage y'Imana gushikaho jugement y'Imana yaziriye. Nowa n'ubujyango wiwe urakira. Ni gute ubuzima bwacu dushobora kubuvunja
tukabukaba n'agaciro kari aho bufise. Ubuzima bwawe bwatumye ijuru rikora umugambi, kubera ijuru n'Imana nye n'ijuru yavuze ngo sishobora guheba ubuzima bw'umuntu. Hanyuma Imana iragucungura, irancungura. Ubuzima bwacu duhabwa amazina, tuvuka mu gihe nk'iki kugira ngo ntitubeho ku bwacu, ntitubeho kubera umukate, ntitubeho kubera amazu, ntitubeho kubera amalisanse n'amadoktora, ntitubeho kubera ivyo twebwe twibaza ko ari byo bizana sanse y'ubuzima, ariko tubeho dufise gahunda y'ibihoraho. Ni gute dushobora kwipermeta ubwo buzima buzimvye bw'agaciro tukabuguza, tukabukaba umufa w'ibiharage? Hari message ndangiza. Bene data, urupfu ruriho. Uvyumva utavyumva muri iki gitondo, urupfu ruriho. Kandi malheureusement jewe nawe ntituzi umwanya dusigaje. So nagira ndakugira inama kandi ndayigira. Nimba no nsigaje imyaka 5, ni gute iyo myaka 5 no gerageza no kwijugunya nyisuka mu cy'Imana yandemeye, mu cyatumye Imana inziga amasimfe mu ntambara ya 93. Abapapa muri ngaha muturusha imyaka, icyatumye murengana 72 88 najyari yama evenement, icyatumye murengana ama accident mortel, icyatumye abicwa na malaria mwebwe ibacako ntimupfe, icyatumye gituma jewe nawe turi uyu munsi mbega sico gikwiye kurondegwa. Nukugira ngo tubandanye twiruka inyuma y'ivyo bintu gabeneda, ibintu bugira buce dusige. Murumva dushobora kwipermeta kuvunja ubuzima bwacu tubukabe ivyo bintu gabene data? Niryo banga Nowa yatahuye, yaravuga ati mbaho banyita umusazi, ikijuju, je m'en fous. Ariko hari ivyiyumviro vy'ibihoraho Imana yashize muri jewe, nivyo bigida ubuzima bwanje, nivyo birongora ubuzima bwanje. Muri business yanje nivyo birongora ubuzima bwanje. Mu rugo rwanje nivyo nshaka ko birongora ubuzima bwanje. Mu maproje yanje nivyo nshaka ko bigida ubuzima bwanje, kuko ivyo vyiyumviro vy'ibihoraho bidukonekta mu kwiyegurira Imana. Imana bampezagirira. Bashobora guhaguruka. Imana ntikeneye umusigazwa, leftover, les restes. Abatunzi imbwa murabizi, iyo wagiye muri restaurant ukaba wahawe plat iriko imfungurwa zikwiye, ikintu ca mbere ugejeje hagati ubona ni mube murashira agasashe hafi. Ibisigara sindabasigira, ndafise intozo muhira, ndafise inkoko. Aya magufa canke ndabishira umukozi asike, kuvaho natangiye ration sinabarishe mwebwe, ndabishira umukozi. Aho umuserveur nawe yaguma arengana avuga ati bon ndabona atabimara tu, ntabimara aha
akabaregeranya nawe umukebo wiwe. Kumbe imisigazwa urafise gahunda yayo. Ndasubiyemo bene data mu vyubahiro byanyu, Imana yaratwihaye, yarakwihaye yose. Nta kuntu jewe nawe twoyiha imisigazwa y'amasaha yacu, imisigazwa y'inguvu zacu, imisigazwa y'ibikorwa byacu. Imana muremyi w'isi n'ijuru niyo yonyene twumva ko ikwiye imisigazwa. Dukwiye gusenga ubwa nyuma, dukwiye gutangira utwacitseko kuri bus n'utwasigaye kuri shopping. Imana niyo ivyayo tuzamo dukwega amaguru, tugenda dushaka canke tudashaka. Imana ivyayo nivyo bidutera ikirungurira, nivyo twumva bizana amanuks muri gahunda zacu. Ivy'Imana nico ndiko ndita imisigazwa. Twategezwa kuba dutasha ubunyene, ako sinobarekura tudasenze. Je ndazi ngene nisengera, kuko iri jambo naryakira imbere yuko muryakira. Kandi urashobora no kwigira sindabibazwa ku bijanye n'iri jambo, ariko iri jambo ndazi ko niryakora ico ryatumwe gukora, ubuzima bwawe burahinduka. Ubuzima bwawe ntiusubira kuguma uko bwari bumeze. Reka je nisengera. ubuzima bwacu. Kuba tugufise n'agaciro gakomeye. Ibitunanira, ibidukubita hasi, ibidukwikuje ni byinshi. Niyo mpamvu uri n'umwami. Ihuye n'ijambo ryawe. Unimerere kandi ndakwishikaniye ubuzima bwanje. Ugire control mu buzima bwanje bwose. Ube kuri volant y'ubuzima bwanje bwose. Agaciro k'ubuzima bwanje kari mu maboko yawe. Gutazira mwami guhaye ubuzima bwanje, guhaye ubugingo bwanje, nduhukira muri wewe mwami w'ubwiza.
ndagutazira mwami. Haleluya. Kasabe mwebwe mwicaye muhaguruke dusengere hamwe turangiza umwanya wacu. Nduhukira muri wewe. Haleluya. Mukuruhukira muri wewe Yesu, nanje mpabwa uburenganzira bwo kuruhura abandi, bwo kuruhura umuryango wanje, bwo kuruhura igihugu canje. Mpabwa uburenganzira, mpabwa inkomezi, mpabwa kapasite yo kuba umuntu azana akaruhuko mu mitima irushe. Hallelujah. Wewe mwami w'ubwiza, wewe mwami wa excellence, wewe mwami uforma caractère muri jewe. Ndagutazira muri iki gitondo. Amajwi yacu ndagutazira mwami. Ndagutazira mwami, nguhaye ubugingo bwanje, nduhukira muri wewe. Kadusengere hamwe musubiremo aya majambo. Mwami wanje, sinzi imyaka nsigaje, ariko iconzi nuko hari umugambi ku buzima bwanje, nuko icyifuzo cawe utifuza ko mbaho ku bwanje n'ivyanje n'inyungu zanje. Waranyihaye wese, ntukeneye ko ndakwiha igice. Mu kukwiyegurira birarema amateka, birarema histoire mu myaka yanje mikenya nsigaje. Mba umuntu w'akamaro, mba umuntu azana akaruhuko, mba umuntu azana impact mu muryango wanje, mu ishengero ryanje, mu gihugu canje no ku mahanga. Mu kukwiyegurira bituma imyaka yanje itaba impfa gusa. Muri iki gitondo ndaje nshoboza kuba umwe mu bantu harurako mu muryango wanje, muri iki gihugu, muri iri shengero. Ndashaka gutanga ikiguzi binsaba. Nshoboza mpwemu yera gushira umutima ku vyiyumviro vy'ibihoraho washize mu buzima bwanje, kugira ngo ibyo vyiyumviro vy'ibihoraho mu kubishira ku mutima sinangaze ubuzima bwanje, sinisange mu nzira zitarizo,
simfate decision zitarizo, sinkore ibitari byo, simbe mu kibanza ntategerezwa kubamwo. Urakoze papa, ndakwihaye kandi. Amen.